Mwirabire namwe iyi video hama mubone ibitangaza vy'Imana yikorera. Padiri ati niwakira umubiri wa Kristo, aho kumuhereza yigira inyuma. N'umwigeme yari yicaye ku gapuspusi kuko atarashoboye gutambuka, ariko padiri ati niwakira umubiri wa Kristo, aho kumushikiriza ahubwo akigira inyuma. Bamwigema agasunika agapuspusi ngo yegere, abantu batangura kubona yuko padiri ariko aramushinyagurira. Niwakira umubiri wa Kristo. Umwigeme aracika intege, abandi ati padiri gezaho, yacu umushinyagurira. Umwigeme n'icizere cinshi arahaguruka. Padiri ati gerageza uhagurukwe, haguruka uze utore igitangaza. Ati gerageza uhaguruke, byihweze nawe. Ati akira umubiri wa Kristo. Abantu ati naco mushinyagurira agapadi. Babona yuko ariko aramushinyagurira, bose baratangara. Burya mu buzima ikintu cyose no kwiha icizere, kuko ntubuzi ivy'Imana yateguye. Hari ibintu dukora tukagira kubera ubwoba gusa, ugasanga biratwankira, ariko padiri yagumye amwizeza ko byoshoboka. Reza haguruka, ngwino. Umwigeme aragerageza guhuruka, abona birakunze. Abantu baratangara, ati mukame w'ikigongo. Baramufasha guhaguruka, arahaguruka. Ati ngwino wakire. Abantu babona yuko ariko amushinyagurira batangwa kunumenga n'ibitangara. Uwatatambuka intambwe ya mbere, iya kabiri, abandi ati yewe kayi mama, mbega ibitangaza vy'Imana. Aratambuka arigira imbere. Padiri nawe yaduze ku ngazi hejuru, ingazi ya mbere, iya kabiri, aregera. Ati niwakira umubiri wa Kristo. Umwigeme nawe ati amen, amen padiri. Burya rero kenshi abantu mu buzima tunanirwa kubera iki? Kubera kutiha icizere, ubwoba. Ukamute ubwoba n'icuri, ugasanga wowe kuba ufise ubumuga biragutera ubwoba. Ariko ugize icizere ukamenya ati imbere y'Imana nta kidashoboka, wo haguruka one step ahead ugagenda. Burya ngo ikibisi ukugwa, ikibi no kugwa ntuvyuke. Rero akenshi Satani araduteza ubwoba, ivyo aduteza amagorwa, amaganya, ubukene, ugasanga byaratuzingamitse, ntitwiyumvire ko dushobora guhaguruka kandi tugatambuka. Uko niko uyu mwigeme byamugendeye. Yari yarazingamitswe n'umwasa amwereka yuko afise ubumuga, ariko umukozi w'Imana padiri biciye mu gutanga umubiri wa Kristo aramwereka ati aha wosubira ugatambuka. Amuha icizere gishasha, amuha ubuzima bushasha, yongera aramwereka ko imbere y'Imana byose bishoboka. Nuko umwigeme aratambuka, ariha icizere, yikuramwo ubwoba, birakunda. Abaraho bose babona yuko umenga ntivyokunze ko atambuka, babona ibitangaza vy'Imana. Rero ngo imbere y'Imana nta kidashoboka. With God nothing is impossible.